Hello guys, ndabaramukije ndabaramukije abarundi mwese muriko muradukurikirana kuri Buja Hits TV. Yes, iri ni ryajwi rya wa muhungu wa mwana w'igihugu ubona wese uwundi ni Mr. Captain Dollar Capital, the voice killer kuri Buja Hits TV. Uyu munsi rero nabateguriye iki kuri Buja Hits TV? Mbega uyu munsi Mr. Captain ngo nabateguriye iki? Nkuko ubibona kuri iyo picha, uyu munsi ni Oleg Delege General. Bamwita Dr. Yes, nkuko mubona kuri foto yacu aho onye kuri screen, aho muri ekran, uwo ni Delege General. Aho hamaze iminsi havugwa byinshi kuri we. Bega rero Dr ngo nibiki ubuhoho? Ubu ntibije byoroha, ubu bije byakumuriro. Ubu unye ni ibintu bidasanzwe cyane kuri Delege General, ariwe batazira Dr. Aho hamaze iminsi havugwa byinshi kuri we, hamaze iminsi havugwa amajambo menshi kuri Delege General Dr. Aho Mr. Captain cyamvuga ati reka ndabatohoreze iyo nkuru maze ndayibazanire kuri Buja Hits TV. Guys, yes, ivyo navyo sibindi ni indirimbo nshasha ya Delege General. Imaze iminsi iri kirajugumiza, imaze iminsi iri kiravugwa ko amajambo menshi, imaze iminsi benshi bayiteguriye ugutandukanye, ntabwo irasohoka ariko benshi bagomba bafyura amaso ati mbega izosohoka ryari tuyibone. Yes, ni indirimbo aho twebwe jewe Mr. Captain nashoboye kugendera, nashoboye gutohoza, nashoboye kumenya ati ni indirimbo izoba ifise izina rimwe. Iryo zina rimwe riri muri aya mazina abiri ngira ndakubwire. Ego, ariho benshi bavuga ngo izoba yitwa pastor, abandi bakavuga ngo izoba yitwa padiri. Amakuru nagerageje gutohoza yose yaje aragarukamwo ayo mazina, ngo ishobora kwitwa pastor, abandi nabo ngo ishobora kwitwa padiri. Ntavyo ndamenya. Uko niko bimeze. Jewe nawe tuyiteguriye turabe mbega muri iyo video koko izoba yitwa pastor canke izoba yitwa padiri. Mbe ni yitwa padiri bizoba bimeze gute? Mbe ni yitwa pastor bizoba bimeze gute? Yes, si izina gusa, oya, hari byinshi cyane byinyegeje muri iyo ndirimbo ya Delege General. Uyu munsi niyo mpamvu nashimye ati reka ndabasisanguriye inkuru imwe ukwayo. Igitangaza mu bitangaza byatangaje abantu benshi cyane bari bibonekeje muri iyo shooting y'iyo clip video ya Delege General. Yes, igitangaza gikomeye cyane ni isanduku yera cyane, isanduku yera derere yashoboye kuboneka muri iyo clip shashi ya Delege General. Ni ibintu byateye ubwoba abantu benshi, aho bibaza amajambo menshi kuri iyo sanduku. Mbega iyo sanduku izoba iri kikora iki muri clip nshasha ya Delege General? Mr. Captain nagerageje ubuhinga bwose, nagerageje gucisha hariya nino kugira nshobore kuronka amakuru atomoye neza ajanye n'iyo sanduku, aho nashoboye kumenya neza na neza yuko iyo sanduku uyipimye uburebure ukayipima n'ubuvyibuhe bwayo ingana na Delege General. Ireha na Delege General. Iyo sanduku iri muri iyo ndirimbo ya Delege General, indirimbo igiye kwitwa izina rimwe muri aya mazina nakubwiye, hagati y'izina padiri canke pastor. Guys, gumana natwe hano kuri Buja Hit TV ugume wironkera inkuru y'iyi ndirimbo nshasha ya Delege General, ariyo igiye kwitwa pastor canke igiye kwitwa padiri. Guys, igitangaza gikomeye, abantu benshi batandukanye, abantu bari hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura, eka no mu Burundi bwose bamaze kumva ati Delege General, Oleg Ugwego agiye gusohorera indirimbo yiwe, video yiwe y'iyo ndirimbo nshasha muri Eglise, aho abantu benshi bagumye afite amakenga ati mbega bizoba bimeze gute ko tuzi Delege General indirimbo ziwe zitandukanye, n'indirimbo ziri mu mudiho wa gospel, none bigiye kumera gute? Abantu benshi bagumye bibaza ati Delege General ubuhoho agiye kutuzanira ibiki? Ubwa mbere yaje nka Delege General, that's what's up man. Ubwa kabiri aza aza gute? Aza nka Dr. Dr. wengine ni copy wapi? Wewe una kipaji. Avuye hiyo kwa Dr.
amajambo menshi yaravuzwe, aho yari umuganga yaragize byinshi muri iyo ndirimbo yiwe ya Doctor, aho yashoboye kuzana ambulance. Mwarabibonye benshi aho yaje na ambulance, acaragaruka aza nka commissioner, aza muri ya ndirimbo itanguro ya Kijibeni ati na Kijibeni rabi mu miborozi bay. Yes, maze aza nka Doctor, maze aza nka commissioner w'abadada. Muri iyo clip video havuzwe byinshi muri iyo ndirimbo ya commissioner, aho benshi bavuze amajambo atandukanye. Ati mbega ko aje nka commissioner ntazohava afatwa bakamubaza neza igituma aje nk'umukomissioneri w'abakobwa. Ntumbaze, navyo namenye, sinamenye iyo vyahereye. Mr Captain, reka ndabibandanyirize ndababwira inkuru y'indirimbo irikiravuga ko amajambo menshi cyane muri industry ya Buja Flavor. Yes, reka tumira amate gato maze mbandanye ndabiganira iyi ndirimbo igiye gusohoka, iyi video ya Délégué Général, mbega bizoba bimeze gute? Yes, nkuko musanzwe mubimenyereye, iyo Délégué Général agira asohore indirimbo, iyo agira asohore clip video, havugwa amajambo menshi. Saha mu Burundi honyene, eka no mu bihugu byo hanze, kuri bamwe bakurikirana game ya Buja Flavor bari mu bihugu byo hanze, baguma bari attentive kuraba mbega Délégué Général agomba sohora iki. Sabo hanze gusa, na za nzego atari za zindi ziyita inzego, baribaza ati mbega wa muhungu agomba asubire, kandi mbe wa muhungu agira asubire. Reka turabe, reka rero tubandanye n'iyi ndirimbo nshasha ya Délégué Général igiye gusohoka vuba. Benshi bamaze kumenya ati mbega izoba yitwa gute. Hari abavuga yuko izoba yitwa Padiri, abandi bakavuga yuko izoba yitwa Pasteur. Atarikwe. Yes, amakuru tuguma turonka, amakuru aguma dushikira kuma antenne yacu, kuma antenne ya Captain, nuko location vuze location ni hajya ahantu baba bateguriye gukorera video mu rusengero. Yes, nkuko nababwiye kuva kare indirimbo Mr Captain naramenye yuko izokorerwa mu rusengero, ariko Délégué Général ntiyashoboye kugira amahigwe yo kuronka urusengero azokoreramwo iyo video. Ubwo yarose nago barayicaye hamwe bariyumvira ati mbega uyu muhungu ko agiye kudusaba urusengero rwacu, namanza tuvugiriza iyo ndirimbo tuyumve. Barashoboye kumva iyo ndirimbo, barumva amajambo arimwo, barumva ibizoba biri muri iyo ndirimbo, barumva amajambo yaririmbye Délégué Général, baca baratinya maze baca bagira ubwoba, bamwaka gwa rusengero bari bamwemereye. Délégué Général asigara ajumarariwe, yibaza ati mbega ndabigenza gute, indirimbo yanje bigiye kumera gute. Amakuru mpabwa na za anteni za Mr Captain de la Capital, The Voice Killer, nuko Délégué Général yaciye yiyaranja arakora uburyo bwose ashobora gukota sale imwe mu masale ari hano nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Iyo sale maze ayidekora nk'urusengero. Tukiri ngaho nyene, iyindi nkuru ishushe, iyindi nkuru Mr Captain nashoboye kucamenya aho nyene, niyo ngira ndakubwire mu kanya. Yes, reka tubandanye rero ndakubwire ya nkuru itangaje abantu benshi cyane. Iyindi nkuru itangaje cyane gose, bimwe mu bintu muzobona muri yo clip nshasha ya Délégué Général. Nashoboye kumenya, ndavuga ati reka ndabatohoreze amakuru aruta ayandi makuru y'ibizomenyekana canke ibiriko biripasa muri iyo ndirimbo nshasha ya Délégué Général. Nuko umwe mu bakinyi bakina amafilme bo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, wa mugabo, wa mutipe, wa mujene, eka muramuzi, numwe yiyita ngo ni Yesu. Yiyita ngo ni Yesu, ariko Yesu w'ibinyoma. Ego numujene yibera mu ngaha nyene mu gisagara cyacu cya Bujumbura mu Kanyosha. Ego amakuru yose turayafise, nuko rero nawe nyene azoboneka muri yo clip video ya Délégué Général. Mbega wibaza azoba ariko akora iki muri yo clip video ya Délégué Général? Amakuru numva nuko azoba yambaye kumwe nyene akina
komedi yiwe kumwe nyene azoba yisanishije na Yesu, azoba yisanishije na Jesus. Yes, eka tuyitege iyo ndirimbo, eka tuyirindirane igishika turabe ati mbega bizoba bimeze gute. Nizeye yuko ntashobora kubata hasi, ntashobora kubazanira amakuru adatomoye neza, ntashobora kubazanira amakuru ari nk'igifungu. Oya, ndizeye yuko jewe nawe reka tuyitegure turabe mbega bizoba bimeze gute. Tukiri ngaho nyene ndashobora kukubwira mbega ninde yakoze audio iyo ndirimbo. Narayumvirije ndayumviriza numva ni indirimbo irimwo umudundo, ni indirimbo izoba ifise vibe gusumba indirimbo zose wari umaze kumva za Délégué Général. Audio yakozwe n'umuhinyanyuzi wo hano nyene mu gisagara cyacu cya Bujumbura, umuhinyanyuzi adasanzwe, umuhinyanyuzi akomeye cyane, kandi yayikoze ari wenyene, yafashanyijwe n'uyundi muhinyanyuzi. Ni indirimbo yakozwe n'abaproducteur babiri, abo nabo sabandi. Reka ndababwira umwe, uyundi muzomumenya indirimbo yamaze gusohoka. Niwo mu producteur benshi indirimbo ziwe yakoze iyo zitanguye wumva kakajamba ati one way, uwo nawe si uwundi ni iBreeze. Yarashoboye gukoramwo touch muri iyo ndirimbo ya Délégué Général guys. Yes, ikindi kintu nobabwira, uzokora iyo clip video ariyo clip wiguma vibra cyane mu mitwe y'abantu, eka no mu mitima bifuza kuyibona. Uwakoze iyo clip video nawe si uwundi ni Sheriff. Yes, ni Sheriff yashoboye gukora ibintu bikomeye cyane muri iyo clip video. Uyu mwanya tuvugana nuko clip video bamaze kuyirangiza kuyikora, hasigaye yaho bayitorera umunsi gusa izoshobora gusohoka. Yes, uko izotangura nako sukundi nuko ngira ndakubwire. Clip video izotangura Délégué Général yurutse indege iri mu bwoko bwa kajugujugu. Mbega iyo ndege bimeze gute? Bizoba bimeze gute? Uko bizoba bimeze nuko iyo ndirimbo Délégué Général izotangura wumva helicopter, ukacumubona Délégué Général yiyurutse iyo ndege yambaye nk'abapadiri. Aha rero niho nza kumva ati mbega ya ndirimbo izoba yitwa padiri canke pasteur. Amakenga menshi Mr Capitaine fise nuko iyo ndirimbo ishobora kwitwa padiri, kuko Délégué Général azokururuka muri iyo ndege yambaye nk'umupadiri. Mbe bizogenda gute? Bizoherera he? Naho nzi ni Mr Capitaine de la Capital, the voice killer. Ndagushimiye wewe wari kurankurikirana, wewe wari kumviriza ijwi rya wa mujene wa mwana w'igihugu Mr Capitaine de la Capital, the voice killer kuri Bujer Hits TV. Ndagushimiye cyane. Urashobora kumfollowinga kuri Instagram wandika Mr Capitaine Burundi, maze ukagumukurikirana ama information. That's what's up man. Ndabashimiye gose guys. Urashobora kuja muri commentaire ukatwandikira maze tukakwishyura. Ciao ciao, we back.